murakoze cyane meze neza ego turashima namwe natwe turashima Uwiteka amina yamenye uvuye kure senga cyane bose canke niko vyamye shaje mu mujyano niko byamye kandi no mama asenga cyane umupastor urumva twadusenga yego tugashimira Imana yego nawe uri mu bantu baciye muri korale benshi abarimvyi benshi elesi dufite ku isi usanga benshi baciye muri korale aho banigiye umuziki basi nawe niko ndabeshi mama yangu na korale waciyemo oya ntayo naciyemo ngaho participer kuri aba bandi nyine ko bararirimba mu rusengero mugabo sinigeze nca muri korale. Yeah, that's right. Umuryango uraho bose bameze neza. Ego, turadora, kitidoga, tubamya. Yes, reka tuganire kuri album 777 uberuka twaraganiriye twaganira ku ndirimbo humundani ariko for now tuganire kuri album ndetse ntiwaze n'amasigara cicaro isango watanze yabayeyo album twayibona isokera kuri digital platform urasegwa igaruro 77 ariko tumanduka gato kuri cover uyu mwana ninde uyu mwana ndi mana Mugani Desire ego ukiri muto nkiri muto cyane ari muto ngira j'avais 2 ans namba tari NID ego ico gihe photographe baraboneka kuba ari bifise baraboneka byose ahumva nawe byari imeze neza namwe bo antuka papa yakoze ibyo ashobora byose kubona umwana wiwe akure neza akure nk'abandi bana aryohewe tusa wumva iyo ni devoir y'umupapa ni devoir y'umuvyeyi ribaza ko umuvyeyi wese aba yifuza yuko anezereza umwana wiwe akura neza muri nziza ego yes ni album 7 watangiye gusohora wishira kuri digital platform novuga ngo n'indirimbo tugiye tukaraba novuga mu ndirimbo zawe zagiye cyane nk'indirimbo Superman before novuga ngo novuga itaraje muri album indirimbo yatangiye gusohoka ikwije 1 million novuga niyo ndirimbo cyane imaze kura mu byukaraba kuri no YouTube nubwo ari shasha novuga ngo atari watanguranye kuvuga itangura nayo nyene ugiukaraba ijya ndirimbo Superman yari yatanguriye kuja kuri digital platform so eske Big Fizzo ubu na rijariho hakandi hari n'amahera niyo target niyo novuga ngo niyo mukenyuro agiye gukoresha wo gutangura gusora gushira kuri digital platform then kaza kuri YouTube bose novuga yuko ari umukenyuro canke novuga yuko twasamaye nibaza yuko tutari bwamenye yuko ama platform kenshi mu ma platform ariyo umuntu agurisha kenshi abamisyo bose international bagurisha twebwe esprit yacu ari ku YouTube uravye ma platform yose abaho kuyisingira YouTube niyo platform ihemba mahera make kurusha izindi platform zose so mugabo twebwe esprit yacu nuko bon na dushira umuziki abantu bakawubona ama image etu twaciye twifunga nyene kuri iyo platform ya YouTube pourtant yuko abandi ego nabandi barayakoresha kugira bababone ariko benshi cyane bahora bakonta ku ma platform nka Spotify za imo platform yose ukuye mu YouTube ego yes indirimbo 10 na zina indirimbo zimwe twari tumaze kuronka muri bamaze gusohora n'izindi twabonyemwo shasha novuga ngo tugendere ku ndirimbo imwe cyane kugira ngo abantu nivyo tumaze imisi tuzibumvisha tugende ku ndirimbo imwe kwanza kweri kurikirane rumeze uko yari ya mbere uko na Papa muri ndinal ko yari karavuga kuri album ugiye ukaraba indirimbo ziwe kuva kuyamerusha kuyanyuma yari nk'inkuru nta story nawe bipanze gute ya mbere kubera iki ya kabiri ya gatatu uko zikurikirana bon je no mama ngendana na rythme novuga yuko ari vibe nuko urashobora gutangura
par exemple nko kugiye muri boîte cyangwa mu bunywero abantu batangura buhoro kabinjiramo pore uko masa agenda duga niko na vibe igenda duga atuka n'indirimbo zanje niko zipanze tugenda buhoro hakagira umwanya aho duga temperature duga hakigira handi umwanya umuntu aruke gatoye aheme hama kandi deuxième partie umuntu agaca sura kandi aduga kuri temperature izenze ahandi umuntu ataha avuga ati ego no musi nakandi umuziki voilà ego that's right ushobora gutangura na temperature kwa kundi uvanga ibintu temperature iri hejuru ukacumanura umuntu ukatuza kandi umuntu avayo yasaza umuntu yavayo yagwaye avuga ati uyu muntu ari mu biki ubundi bahindutse DJ Ofata ni nk'umu DJ voilà ni nk'umu DJ ni system y'aba DJ Dixizo yes ari urunga twandikiye ubutumwa sanzwe n'umwuba mugabo yaranasavye ko twonabona garuka ku kintu kijana 77 insiguro kuko before bwa mbere ashobora kwatumvira ikiganiro ino siguro giharuro 7 bon mon chamake bon indwi d'abord igiharuro indwi ni porte chance ni igiharuro cha porte chance iwanje hama ikindi naco nuko navutse le 25 juillet 1978 ndikuvuga ufashe ijya 25 ya mbere ari umunsi w'amavuko ukafata ijya 2+5 ucuronka igiharuro 7 hama ukwezi kw'amavuko ni ukwezi kw'indwi urumva ko zibaye 7 zibiri hama ufashe umwaka w'amavuko ni 1+9+7+8 ucusubira kuronka igiharuro 25 hama bijya igiharuro 25 ufashe 2+5 ucuronka ikindi giharuro ndwi ofete byose ni ndwi z'amavuko z'umunsi wanje wo kuvuka na porte chance iwacu okay that's right so tugarutse ku ndirimbo zini muri no album turabonamo n'amakorabo n'amaremix yamwamwe reka tugende kuri korabo imwe hari turabona haratangura korabo uri kumwe na Chris MB indirimbo wise You Love ino ndirimbo yakozwe ryari wayigucuza navuga ngo guhitamwo Chris MB okay why kugira Chris MB d'abord je suis son fan ndakunda kunaririmba mbere ni washaka naramutazire nakasiano kadajui Burundi j'adore François iyo aririmba icyo giwe n'umuntu adaforsa iki tusa kuko je ndaba d'abord talent ndaba kuba ngo how big ari cyanye kindaba kwanza talent mukuru ashaka kuba uri big ashaka kuba uri famous mugabo juste abantu baragukunda barakwiyumvamo ariko hakaba hari n'undi mugiye byo gukompetinga reka ndavyita uko mwoga cyuvuga ati uyu ari bourré du talent so namucaguye ko rabori deja bo mu bantu sarakorana nabo harimo nkaba ndamuaprecia nkaca nijya ndirimbo ijya ndirimbo nice nayikoze iyo love nice nayikoze abandi baje kumixa gusa mugabo nije nayitunganye byose cyandavuga ati iyi anye irashobora kumufitinga dajuwacu urumva so turi kwicambere cyatumye naraje mudiho façon ikozemo ndavuga ni uyu anye irashobora kumukwira indirimbo ndamushizemo naka irashobora kumukwira birashobora gutoka neza ego yes turakuze kubona album hari indirimbo nyinshi usanga ziko zirasohoka ugasanga ni indirimbo yanditswe vuba ugasanga ni indirimbo yanditswe haciye kirekire iyo ndirimbo kumwe na Chris MB nayo ni yajyaje yanditswe jyaje bon ni indirimbo jewe d'abord ni indirimbo nayibinje kera avant yuko na ijya double album isohoka ni indirimbo yari isanzwe ihari indirimbo yamaze gukora namaze kuririmba hari yabuzemo gusa verse ya kabiri ni indirimbo tuvuga yuko yakozwe ya 4 ans ego that's right hari korabo yindi ndabona na umuntu avuga ngo muri rap nawe usanga ukaze cyane muri hip hop nabona indirimbo yitwa In This Love uri kumwe na Magic Soldier Kingorongoro ahora ndagomba kuvuga kimwe ku ndirimbo
no Magic Soldier vraiment ata amasantima ataki Magic Soldier ndamubonamo Fariaz atangura ama hip hop niko ndamubonamo ndakunda style yiyo kwandika ukuntu yandika nukuntu akina n'amajambo kuko muri rap harizo ayo makategori amazuko akina n'amajambo histoire iri behind him yinuze ya ibintu ariko arakonta mu ndirimbo vraiment n'ikintu jewe cyanguze ku mutima kuva ndamwumvira kirongorongoro so nibaza ko kingorongoro atazobura muri album sasa c'est certain bakunda kwera ubona yuko numurapere préféré wanje abanda hariho banuze ni benshi nkunda hariho ba Pro hariho ba Bface hariho n'undi nemera kuri Speed yiwe Kitchen Boy urumva n'abarapere benshi bahari nemera mugabo Ngorongoro n'umuprefere ego nk'uyu mwaka tugwaye award dora dutanga award ya Self Award tuguye ati Big Fizzo hariya muri GDC duhere ino award best rap artist in this year umuhanzi best rap artist Giovanna ega ntupa guhango pasi ngo c'est ton préféré ngo cumushira no uraba uko umuntu yakoze ngo tuvuga ngo lui c'est mon préféré mureka ndamushira wa mbere oya uraba igikorwa umuntu yoba yarakoze kuri uwo mwaka ukaraba ibikorwa byiye byose byaranze uwo mwaka wiwe urabye muno mwaka bakoze nyuma mwaka bakoze vraiment nuze zokuramo Bface ari mu bantu bakoze vraiment ari mu bantu bakoze Kingorongoro nawe nyine ari mu batuvuze mu barapera bakoze vraiment muri mwaka zokuramo Bface na nuze na Kingorongoro ego yes indi kurabara n'indirimbo ntawe uri kumwe na Endo Mike the machine ya ni numu producer ariya mwakoranye gitari gito muri Bantu Boy. Bon d'abord ntawe yari indirimbo ya Endo Mike ko Endo Mike n'umukozi Endo Mike wa Musa arara no muri studio hari igihe yamara na inseminary muri studio umva bamuzanira n'impuzu ngaho agafungurira ngaho ariko anakora ama beat hari n'igihe yamamagara na saa 9 z'ijoro yo kaka ndarose beat ndafise beat ingutsa ndayikurumvire wumvirize so yari indirimbo ya Endo Mike amatarambi ati kaka ntakunushiramwo amaji muri indirimbo ntashiramo amajwi bishabiratoka acarambi ati komsa jewe byo kuririmba urazi ko atari byiwanje je no producteur cyangwa we indirimbo itore urumva no yakire mugabo yari indirimbo ya Endo Mike yari Endo Mike featuring Fizzo akuwe aravuga ati je byo kuririmba just cyane moi je suis producteur donc indirimbo niwashaka uzoyitware ushire muri album cyaye voilà ego yes harakarimbo reka yakavirisi ngaha niwe nshaka virisi kabisa virisi uyu mwaka tugiye kutosarangiza niwe nshaka uri kumwe na agusomera nini bonshi ego ugiuka ino ndirimbo bisa nka indirimbo ari ya vuba nibaza ko tubwira byinshi kino ndirimbo cyo tutazi kino ndirimbo okay indirimbo ni ya vuba indirimbo nana sinovuga ko ifisa mezi atanu oya niyo shaka n'indirimbo yari indirimbo izosohoka muri muzeyi wanje muri EP kuko ndafise EP izosohora urumva so hama ni indirimbo nari namaze kuririmba yaheze byose ndabadi muri EP yari no muri programme vraiment yo kwinjira muri album ndavuga ati iyi nzoyishira muri EP urumva ariko yo ndaba na vibe y'abantu turicarana nze na team turavuga ati narabajije na team bamwe baravuga ati no se niyo yuko indirimbo isohoka ari single cyangwa se niyo yuko uyisohora muri iyo EP yawe ariko dusubinye turaraba na vibe hari turavuga ati reka yari 50-50 bamwe bavuga ati tuyirindize abandi bavuga tuyishiremo amaje tanke nk'umuCEO ndicara hasi ndavuga ni reka jewe mfate rero decision yiwanje urumva ndayishyira muri ndavuga ati reka nzoyishyire muri album nimwashaka yari yamaze gukogwa ariko tuca turivyo ati
ngisha hari abapeti bamwe vraiment twakoranye icyo gihe aribo Youth Music urumva ko nsanzwe mfise na projet sanzwe mfise mu mutima wanje mfise na projet n'indi projet nanuze na Fernando urumva ariko ntiraba mugabo n'ikiyumviro cy'ibanje ndavuga nti aba bantu naho bovuga yuko batandukanye ko amagrupe menshi aratandukana sinibaza yuko hoba hari umugwango kandi ni byiza y'umuntu ubona yuko ufise uri capable yo kuguruka n'amababa y'uwawe ni byiza kuko byose twarafashijwe tari mu magrupe harayavuyemwo abandi baradufashije baravuga ati anye ko nagufashije n'umwanya w'iwawe wo kuguruka n'amababa y'uwawe c'est bien vraiment je nibaza yuko naho batandukanye boto bishiramwo inzigo nkuko abafana bakunda kubigira kenshi nakararenze undi ararenze rero byucu usanga benshi biba mu mutwe bibinjiramo bikabonona bagafata nakare nije nari ntwaye groupe nakare nije nari nkomeye oya nibaza yuko twese beat iwacu ariko twotera imbere twoteza igihugu cyacu imbere tubikishiye mu muziki so cyangwa ijya ndirimbo ndavuga ni ko nari mfise nsanzwe niyumviriye bwa mbere nuze Melanie reka ndamurunkira indirimbo ndabwira ati Peti ni gute ese ndashaka kurungira indirimbo ukayumviriza uri capable yo gushiramo inuza aravuga ati je nta kibazo we atusanga ihuriye na vibe yiwe antukaje nari namwashaka nari namuhaye n'amaparole ndambwira mugabo si TV urashaka kunkovenka nawe wewe deja no kugwa indirimbo kuvuga yuko ndakwemera mugabo icyo yuko unkonvenka vraiment bidanko ayirungitse itarabana mixe just turavuga ati ego c'est bien no ache hazi cyo kintu cyo kuvuga ati no uzoire kuri nyene cyangwa uzoyishire muri iyo EP mugabo turafata decision yanyuma kuvuga tuyishire muri album voilà imana ishimwe n'indirimbo ziko zirakora neza voilà we nta bintu byo gufita amajwi wokora oya kirazi byo gufuta nibaza yuko naho no bifuta avanye ko no bifuta no mubwira tijewe vraiment sinashimye kuba clair ni bien kuba direct ni bien urumva ni bien vraiment je nibaza yuko iyo ntashimye ikintu ndakimubwira nyene umuntu nyene ikintu ndakimbwira ati iki kintu vraiment nga moi je suis pas d'accord nturanyemeza cyane kuko no mu ikizere yuko bwati wakagumana cya kize ejo bati twarakoranye amakaca yumva après ijya ndirimbo irasohotse atamajwi yiwe ari munanje ari jewe nishize kuri uko nanje vraiment base no pararangana mu mutwe ego collab ari kurikira muri album ni umudodo remix uri kumwe na Harmonize mudodo narabivuze cyagiye mudodo nabikoze igihe nagiye Tanzania en tout cas hari muri 2021 je sais pas si c'est 2021 igihe nari ngiye gukina filme niyo nayikoze twarahuye na Harmonize turavugana nyine cyarambye ati bana indirimbo je mbona ari sawa sana je no itabura ndambye ati okay ya pas de problème ndamuha indirimbo arayikora nawe nyine ayikora neza voilà nizo ndirimbo ubona ziri kuri trend n'ubu Dieu merci ego benshi bavuze ati aho no atandika ubutumwa ati muzo twaze Fizo kubera iki batakoze indirimbo shasha bagakora remix na Harmonize nibaza yuko umuntu wese afite strategie ziwe nibaza yuko umuntu afite intumbero yiwe bivaye n'ukuntu araba akazi kiwe so icyo kintu jewe nabonye yuko nashinye yuko nosubiramo ijya mu mudodo kwaske hari impamvu ziwanje icyo nabonye ati indirimbo kuko nawe nyene Tete ko nubona aramuhaye nka instrumentale zibiri cyangwa indirimbo zibiri akayishima so bivana na vibe y'umuntu iyo yashimye ikintu kuko je urashaka kumpa nk'umuririmbo urashaka kumpa nk'indirimbo zitatu kandi ati chaguriyeho iyo wumva yuko ujana nayo ushobora voilà nijo c'est pas que c'est ko ngo navuze ngo indirimbo ko indirimbo sanzwe nyinshi izo batarumva nari gukorana n'indi mugabo nimba ari we yashimye voilà quoi hariho na Pagawa collab ya nyuma y'ino album wakoranye no witwa My Titi
Maititi nawe nyene iyo ndirimbo nawe nyene ko nawe nyene muri iyo filme nawe nyene arimo akaba ari umuririmbyi no mu kina amafilme no mu novuga umu influencer akomeye cyane hariya nawe nyene twabikoze nk'uko twakoze n'ijya ndirimbo twakoranye na Giants igihe twari tugiye n'igihe tugiye ko twahurira ahantu hamwe n'igihe twajyana tufite vibe turakora icyo kujya nyene kwabaye nanuze na vibe. Unaona Mtanzania nawe ni Mtanzania we n'umuntu wazidi mu Zimbabwe. Ego that's right. So izi ndirimbo ndabona nyinshi baratanzwe bazizi ndabizi ndabona acoustic rukande harimo n'indi hari ya OG hariho baridi amaze gusohoka amazisi bazanazumva ariko n'izindi nimero zifite n'amazina nka Ana na Maria. Uziki kuri Ana na Maria amazina abiri none Maria arabateye ingorane gahe kuko ni Ana na Maria kweki Ana na Maria ariko aziko Maria naravuze impamvu yari indirimbo niwashaka yari indirimbo yitwa irindi zina ariko Maria kubera ndahite Maria kandi nabonye yuko ari izina risona neza bivanye n'umudiho w'indirimbo ubwo ujya mudiho w'indirimbo uriko urayumviriza neza urimo nk'ikintu kiri Spanish harimo Spanish gatoya. So hama kugira ngo rihindure zina nuko uwo mukaronki w'umuzungukazi nawe twakirana muri iyo filme yitwa Maria n'umuntu yarafise antuka muri groupe n'umuntu yarafise vibe nyinshi cyane n'umuntu baza umuntu wese ko yabyutse neza n'umuntu yitaho yaratwitaho twese bwa so ndabona igihe bwa kubona ukuntu utwitaho neza umuntu usurvive jewe ku indirimbo yanjye zose ndayihindura ndahitira izina ryawe Maria hama Ana nawe kandi yari sanse no kuza muri clip mugabo nuko yarafise ibikorwa byiwe badashaka ko arakira amafilme kandi nanu mu minsi urumva yarafise ayandi ma voyage nawo afise ubwenge bwo buhe umwongereza kazi no mu minsi ego Ana nawe Ana ni izina ryaje ko nyene sino ngo byavuye no Ana byavuye muri refrain nako ndaririmba na cyangwa none okay deja isindirimbo yitwa na nakoranye na Kingorongoro na Koli ndabona na Koli ndabona ni no kamera mesi no subira kandi subira ni ite indirimbo kandi na urumva cyangwa ni okay muze ana joto voilà niko byaje bro voilà yes nivyo legend maze imyaka myinshi umuzi kumaze gukora byinshi hano iwacu kandi ufite n'indirimbo nyinshi gutororokanya indirimbo shira muri album byari byoroshe konzo ufite n'indirimbo nyinshi uko wanabivuze kuvugisha ukuri ntibyari byoroshe mugabo urumva iyo urugamba rukanje uravuga ati ifo kwitegura uruvuga ati peu importe ntijewe urugamba rwakanje ifoko ndarugwana ntibyari byoroshe kuko byari byoroshe kuko umuntu iyo usanzwe ufise indirimbo nyinshi ukishanga utangura kwitoraguza cyangwa ukavuga ati benshi no kurabura shwa ni umuntu aba afite impuzo nyinshi cyane ugiye gufata rendezvous n'umuntu afite impuzo nyinshi akinjira muri garderobe iyo marayo na 30 minutes ariko ararondera iyo yambara ariko uzifise za zindi tuze nk'impuzu zitanu bati reka mfate muri izi so byari byoroshe mugabo twaricaye na haturaraba turavuga ati okay mbe ijya album ya nyuma twakoze harimo video imeze gute icyo nicyo cyadufashije kuko je nkunda gukora ibintu byanje sinkunda gukora bya bindi nyene ti peut-être umudi ushaka gusa n'uyu cyangwa no mbasha ibintu bishaka cyadufata turafite indirimbo nyinshi vraiment cyadufata indirimbo zidasa n'indi video twakoze mu nyuma turazicagura ntibyari byoroshye mugabo voilà quoi heureusement nuko ibyo twacaguye cyangwa nuze yacu urabona ko ukuntu abantu bayakiriye neza vraiment kandi merci kubafana vraiment yego ni album igira kane wavuze ati tuko turacagura mbasha gukora ikintu kidasa n'ikindi ureze unacancane mu midiho uretse icyo hari kindi na album yo bitandukanye ko n'izindi album wakoze
album bien sûr mu majambo mu mudiho histoire n'izindi ntabwo zisa naza histoire za tobo muri zi album nakoze ya album yanje ya nyuma nakoze harimo difference nini ya cyane uri kurazumviriza histoire n'indi na histoire isa na ya yindi andimbo nimo isa n'indirimbo noba narasohoye muri ya album muri zi album zibiri nasohoye avant voilà quoi ego ku munsi wa gatanu lafa pasina nakunda arabiganira ko urakora muri Tanzania kuri ATV so waravuze kufise na collabo na Professor J utubwira iyo ndirimbo ni ajyari bimeze gute kubera ko utayibona ino album canke uyifitiye indi gahunda nibaze ko mwabitahuye nabi kuko ujya mu tipe yambajije timbe abantu mumaze gukorana nabo muri Tanzania ntiyambajije ngo ni indirimbo yawe ufite ubu yambajije abantu mumaze gukorana nabo muri Tanzania niko navuze na Professor J Professor J ari mu bantu twakoranye ego mwakoranye ikorwa nk'iki wawe cyangwa nk'iki ko wavuze umengo yanayibagiye cyari igikorwa cha Timax ego cyari igikorwa cha Timax nagize mu refi ego ariko hari izindi collabo dufite muri Tanzania cyangwa hano muri South Africa turetse ngaho iwacu mu Burundi za vuba cyane za kera cyane izizoza zavuba zizoza waza oya reka muzozumba nimba byaki muzozumba album yarasohoka yari kuri digital platform now iri hano kuri YouTube so uravyari umusaruro kuri digital platform wifashe gute nuko abantu badakunda kubivuga benshi c'est malheureusement c'est dommage kubona abantu batemanga ikintu cyiza kuko kugeza uno munsi ko turavuga ni ego trending mambo number 1 ziguma ça fait 10 jours icyo kintu malheureusement et c'est dommage abantu batakivuga situbajya bitwa ngo naba promoter bajya bita yuko bako bara promoting umuziki wacu bajya bita yuko ari aba influencer bajya bita yuko ari aba blogger c'est dommage no mpamvu muravuga ati gushyira mu kintu santima uzosanga uri kubicira uwundi umuntu yakoze neza kubera nkaca kibazo wambajije ngo ninde umurapere yoba yarakoze neza bivana n'ibikorwa byiwe naho noba mfise nkuko navuze yuko Kirongorongoro ari mu prefere y'uwanje sinoca ndamushyira imbere ndavye ukuntu yoba yarakoze n'abandi boba barakoze kumurusha nje ndamushyira imbere noba ndabishyizemo amasantima kugeza ubu ni album imaze 10 jours kuri nuze number 1 on trending kuri Boomplay kuri Boomplay ni album iri trending number 1 ni indirimbo harimo indirimbo zitatu ziri trending mu munsi w'ira 10 n'ubwa mbere bikabaho ni album yagize abantu stream 142 ava 24 kuri Spotify na Murundi stream 142 mu masaha 28 amasaha 28 ataragera rekoro iyo hariya muri Guinness n'ukandika ni rekoro mugabo c'est dommage abantu batabivuga bajya bitwa yuko ngo bashaka ngo natwe dutera imbere cyane iki c'est dommage ko batabivuga n'ubwa mbere muri industry y'uburusi kuvuga ngo sindiko ndihaya mugabo namba nizibesha n'ubwa mbere muri industry y'Uburundi bibaye barabibona bivuze person barabibona mugabo bakabyikawusha abatayibona no si bo bakora iki barabibona mugabo babonye nuze babonye nabasha ariko arafungura ubugari bunini nibo bambere bacha baposta kubera bacha kwa ufite baposta ibintu nyene vya comedy ibintu bidafite je sais pas quoi c'est dommage vraiment bitubaka ibintu bitubaka urumva
icyo ni ikintu dukwiye kwishimira twese nk'abarundi. Ego so mu ncamake album kuri platform vraiment ni album iri kubikora neza, novuga yuko ari album yaje ifite vibe irusha album irusha double album. Ego yes navuga ko ugiye ukaraba guhera kuri Superman kuza indirimbo nyinshi maze gusora hariya kuri Boomplay zigisoka check the same na Audio Mark ndakunda kuona training number 1 training zizo munakibaza n'abandi barasohora mugabo why bisizo nirihe bangayo bakoresha kugira ngo atwibira kukabangana rya dushaka gutobora dutera ibindi bihugu. Ndabivuye muririmbira umuziki mwiza gusa no muziki mwiza no kumenya ati umuziki shaka kubaha no muziki umeze gute. benshi baravuga ko numvise benshi bariko baridoga sito abafana benshi baravyidoga cyo kiva kibigoye fuko ukora amapiano pourquoi pas amapiano irimo pourquoi pas amapiano irimo. Deja abantu bose bariko barirukira amapiano deja je nasoye amapiano ata muntu numazi yikora amapiano kunywa bia na mapiano na mapiano million faces na mapiano urumva. So deja ubanya abantu bose bashinza amatwi kuri amapiano. Hari abantu bamaze kuruha izo son, hari abantu bashaka son zituje kuko amapiano ni mbumbugugu ni bombagura kweli. Amapiano ni za ndirimbo uzovuza muri club, uzovuza wakubisa akaruhuko kuraryoherwa mbwa mugihe uzoba wicaye ushaka gutuza mu mutwe wicaye mu rugo iwawe cyangwa wicaye n'abajama mu resto ahantu nyene hatuje. Yari target yiwanje kuko amapiano ni muri boîte, amapiano ni muri club, amapiano ni muri club ariko ahandi hose atuje mu maresto muhira muri voyage umuntu ariko aja muri voyage ashiramo uturirimbo turirimbo tutababaza amatwi. Bwana yari target uzikintu fizo vuze ni naco kintu benshi bidoze cyane muri nominees za Grammy Award. Amapiano nani kwanza bayaye walitoa gene na South Africa nubahinga kino bikisha buzalisho amapiano dura bafite ingufu bajya bakuze n'abatanzagira ariko kandi tugarutse mvuga turetse hiyo tugarutse kandi kuri YouTube nivyo ndimbo ziko zarabwa abantu bumviriza nivyo kandi ni album kandi byose nko kwa ivuga aho uca henshi indirimbo zimeze neza kabisa. So ni kuko yipangira cyane muri promo uretse kuko twazivuza mu biganiro hari nka concert utegekanya 777 concert album cyangwa ngaha cyangwa nivyo tuwawe yarayitangaje. So promo ya mbere ni muri ko murahamandira gakura ku radio kandi abashimire cyane. Iyo ni promo ya mbere naragize ibintu ndagerageza kugira ibiganiro nkuko nakoze kuri East Africa TV maze gukora nandi ma radio nubu ndiko ndasaba muri yandi izindi interview ku ma radio atandukanye hama heureusement ndafise ibiteramo bibiri. Chambere kizoba Edmonton urumva niyo nyene bizojana na promo muri Canada na promotion iyo album kakabiri igiteramo cya kabiri nze Bruxelles naho nyine abantu bararindiriye kuko arana amamesa bagati ba utatuvugije indirimbo niwe nshaka utazuvugije indirimbo yo love urumva benshi bako basaba muri indirimbo nshasha urumva abantu bari antuka barindiriye cyane kubona ko ndaziperforminga live. So ni kintu cyiza kubona na album ya sose deja mfise deja na ma concert acaraza ni muri façon kugira promotion bishobotse nkuko nabivuze 2025 ndashobora gusimbira muhira hama umuntu azoraba ikintu zo gukora kubwira umuntu abandanye na promotion album. That's right. Reka dusangira iganira ko twumviriza kugira ngo hari kibazo cyangwa interano bashobora kubaza Big Fizzo akanya nakiwa ku 3:10 nako twumviza muri Asela Show imbere kuri YouTube ni Big Fizzo official izo ndirimbo zose ziri ko kandi chance tubayimiriza kuja kuri digital platform niyo hari ubugari bukwiye cyane. Ego cyane gose ariko ubwo ubugari bamaze kuburonka
ubugari twamye tuburonka cyo gushimira kajya gato nawe uronka ijana cyangwa ukaronka igihumbi cyo gushima isoko y'urushimye kuko n'Imana ikunda umuntu ashima. Je kwa yuko reka dushime n'aka kagari gato turonka, ndazi yuko nimba turonka kagato nakajya kaniniya tuzokaronka, nimba duparvena kuronka kagato uno munsi nakajya kaniniya tuzokaronka bivaye n'ukuntu tuko turakora. Ego Asela Shalom. Allo Bawa. Ni sawa, enda twakuyariye. Ugana na Berito Igihanga ngaho uyu banga. Amananje nashaka musigurire singa Berito. Sara musereza kusafanya Maria chebaza kusigura Maria. Ya uni mnyaye ku murongo ikibazo kuri Big Star intererano ya Sara Shalom. Allo ndabona abantu bariko barabipa ariko mugadukeneye abantu bakurana cyane tugatwa tuganira kuri album nyuma mutagiye inyuma ya album kuko ibintu tuzona biganira cyane kuko ari ngaha ku bwanyu umunywanyi ku murongo ya Sala Shalom. Allo Yenda twako yari he? Na mahoro nda twako yari he? Ibrahim ndigana muri Asiatique. Akaba tushanginderana kuri Big Fizo kuri album. Ndamukiriza uwo mutumire wacu. Arakumva. Ndabumva amahoro neza. Allo ati arakumva baza akabazo canke intererano. Ndigo ndabumva. Sha telefone zo. Hafi yacu. Na antene ngaho. Bitendi Cedric mu Rutana nashaka ataka ngo cyatwa cyo tusigiramwe indirimbo za Big Fizo cyatwa tusigamo. Allo wowe washaka kuhagarika abantu barabakera ndasiva uwo muhora siwo. Allo Ndawe kuri za 19:10 tarana aka telefone ako karabagora ya Sala Shalom. Allo Yenda twako yari he? Ikandi kumwe bitandi no mu ntara nziza cyane ya Makamba. Mu Makamba Big Fizo wamwumvise? Makamba logique. Akabazo intererano. Hanyuma itana komba kugira ngo yabaya habona. Hanyuma ikindi nato ni igisabo. Dema dukuri bamukoba ikoze na crazy dema adori wa karire ngo havuka ngo intara ya Makamba prematora koze ndakita cyane mwene cy'umugwi Makamba. Ai Sawa. Atume ashiramwo naho doshiramo muri burunga yago turabona ko wari yo jambo kama Makamba prema ndamufana cyane. Sawa. Ikariza turumva ko ariyo hanze adonda mukirize tata yuko radoma nukuri kw'Imana ari mu Butaliyani tundamukirize papa Ige twumva ubundi. Allo Ninde kwako yari? Fabrice Mukayanza. Yego Fizo wamwumvise akabaza intererano? Niko mushimbe mutama. Merci beaucoup. Namba. Sawa. Yuko. Kayanza ni hatari. aya Kayanza Makamba bagure n'indege. Bagure indege mugabo Kayanza n'iki byase ukina ko batarahemba. Abakayanza bakakaye. Ariko Fizo marigeze gutangaza Bantu Boy FC dukeneye umugwi wa Bantu Boy bimeze gute? Erega dasi. Byinshi turabikora kandi tukabyikorana. Urumva tuba dukeneye abadufata ku mugongo. Urumva iyo umuntu yakweretse yuko afise objectif kinashaka gukora. Objectif ashaka gukora kandi ikintu novuga yuko gifite akamaro. Gifite akamaro mu Burundi cyangwa gifite akamaro ku bajene, nibaza yuko abantu nk'abo baba bakwiriye intererano ikomeye. Urumva ni nkuko twakoze Festival d'Independence
ntakobesha nitwe tuyikorera ibintu byose rero so hari igihe bishika naho nyine ukavuga ati okay naho tuko turabikora tubikora kubw'urukundo tubikora kubwo kwerekana ayandi matala kuko ntitofasha abantu bose ngo tubashobora rero mu gihe ufise iyo nuze objective yo kwerekana ati jewe ndafise umutima wo gufasha aba bantu naka jewe icyo maze kubafasha aho niho ngeza ati nta kuntu mwoduterera aho cyo tugejeje numukahabandanye ro timu irahari mugabo byose nibyoja ku mutwe wanje nibyo ukunda Jenzo mumenyere Nzo mukoni merci kuri nterera niba nabandi bazashaka kugura mamayo yeah mugabo timu irahari nuko nyene turacyabuze za nguvu turafise inguvu zo kwerekana ko timu ihari rimwe na rimwe zo kuvuga ati okay iyo bakoze entraînement turafise akantu ko kubagurira cyangwa ka motivation mugabo kugira rero timu ihagarare neza nuko yo bifise abantu bayishigikiye bari inyuma côté financier sawa that's right mwanyi allo yego inda twako yarihe Makamba neza kuri centre cha Mabanda akabazo shanginera no kwa Big Fizo namukiriza uwo mutumire wacu amahoro bibi Mr. Big Fire ni sawa twe turashima yana komeza turakeneye gufata izishasha zanyu izo ngoma nshasha ndayikeneye mucemo bace bayimvugiriza gatoyi sawa yes arwanditse ubutumwa ari ku matafari ndi Nobel ku matafari hama Big Fizo yubahwe araciye ubwenge kugeza zina rya album yubahwe sana ni mkubwa baba music arakoze ati ni mkubwa baba music cyane hello I'm Jenny from Chilitoke what native province of Big Fizo awutuma kanda kibandanya and I want to know meaning of Fizo yamazaga kuntu akeneye kumanya intara uvuka ni nasimukase ya Fizo cyo kibazo nacyo cya Fizo amya peut-être intara umyaye ku murongo wa nyuma allo yende twako yari ku Buterere akabazo shanginerano kuri Big Fizo ayishaka munda mukiribe arakumva urutama bari ya Kristo yego ni mpore namwe acha turashima kweli genda ukengurukiye kwiyo album wacu waduhaye naza kirego tenivoze yaryoshe ashama ukomeza ugafasha abantu bahanze bato ukazura bawudukora akoreye anganini boyi n'abakingorongora nako bataragera kuri ubwo rwego rwawe Sivi uramfasha ko sinumva neza nariko aravuga ati uzurafasha urundi gwaruka mu kuruduza kugira ngo ngurushike nkaho maze kugera aratanga karole nka Mirani ndetse n'abakingorongoro oya icyo nicyo twiyemeje kuko natwe aho turi nuko twafashije n'ubu twibandanya dufashwa so natwe ni devoir yacu urumva duhuye n'abatwemerera yuko tubafasha tuzobafasha ego icyo cyo ni devoir kabisa bikizo nakanya gasa nakaturanye ikiganiro nibaza ko two cyambere two gushimira twaganiye byinshi kuri album nibaza ko tuzobandanya tuganira kuko turi kumwe hafi na hafi album hano muri selection muri Power Play amurafite n'akajambo wohereza ko ukabwira abako baratwumviriza akajambo murakoze akajambo nohereza ko ni nta kindi ni kwa rukundo gushigikira ijyo wacu tudashize mu masantima kandi zo kwamanda bisubiramo umuntu wese arafise twayo gukunda washaka ariko iyo bije ku en general yo kuvuga ati uyu n'umuziki mwiza kuwushigikira tutaravye amasantima cyane ikihama merci beaucoup ku bantu bako baratumviriza ku bantu bahamagaye merci ku bantu bako barumviriza album merci ku bantu bose bako barayipushinga merci ku bantu bose bako barasharinga ama link imani bahezagire
Imana ibahe ubuzima bwiza. Ego. Yes, tugadusigamwe indirimbo wotubwira igiharuro c'indirimbo dusigamo. Ciao, musema album yose. Kukira ryoshe yose. Sawa, ndabizi. Musema ndabizi kuko ndabizi ko iryoshe. Yaragukomye. Twarakomoranye. Ni swale yawe Gasimba. Bivuge nazi. Sizemo ndabizi kwera na album mbizi ko iryoshe kandi ndabizi ko iryoshe album. Yes. Murakoze cyane. Yes.